Guys, mugire umunsi mwiza, munagire n'intango nziza za weekend. Reka mukuru wacu tuhera mu gihugu c'Ubwongereza, ikimenyesha makuru Daily Star kitubwira kiti Get Messi. Ubu rero zana Messi. Ni nyuma y'aho Pep Guardiola asinye yindi contract muri Manchester City izotuma yemyeza gusha muri 2023 bavuga bati ubu diri kurikira niyo kuzana Messi. Kedo hangayikishwa na Guardiola arongereje amasezerano igikurikira ni Leo Messi. Kimenyesha makuru Daily Mail nacho kivuga kiti Get Messi ati Pep Guardiola yasinye indi contract izotuma imushikana muri Manchester City gusha muri 2023 ati bikintu gikurikira ni Leo Messi. Ati cha Guardiola kibazo ciwe kiravuyeho igukurikirana Leo Messi habe mu kwambira canke mwici ariko Messi turamukeneye kugira dukore Champions League. Ikimenyesha makuru Daily Express nyene naco kigaruka kuri iyo nyene kivuga kiti now let's get Messi. Ati noneho nigeje gushira ingufu zacu zose kuri Leo Messi. Ati Guardiola kabisa tabanije gukurikirana Leo Messi, Barcelona superstar, nyuma yo gusinya yindi contract muri Manchester City. Ubona ko iyo nkuru ya Guardiola yagiye ragaruka kumenyesha makuru bitandukanye mu gihugu ca Espagne. AS yo yajirera ibifuti ivuga ati City Messi. AS kabisa ivuga ati Guardiola yongereje yindi contract, ubu ikintu gikurikirana Leo Messi. Niwale yagiye kuzana mukamyo ko Pep Guardiola yatwara Champions League mu mateka yiwe atari kumwe na Leo Messi izi yatwaye zose kabisa. Yari kumwe na Leo Messi. Manchester City ikizera yuko ikintu nyene kizobafasha kwitwara ruko bozna Leo Messi, bakavuga ati duwu ya Messi na Guardiola izodwa Champions League. Ikimenyesha makuru nyina cyo ngaho nyene mu gihugu ca Espagne Sport yo kitubwira kiti Messi amajana 8. Leo Messi kabisa ku munsi wejo kukino gwa Atletico Madrid razo kino ko majana 8 kuva shitse muri FC Barcelona. Inkina majana 8 bwana kuva shitse muri FC Barcelona kabisa yayi imyaka ishika 10 nendwi kabisa yikinira akamaze kuzinda ibitsinda majana 677. Akaba rero ku munsi wejo urukino rwa Atletico Madrid kabisa saa 4 z'ijoro zo kino gwa majana 8 kikakorere ku gol kiranyine rwa Atletico Madrid kivuga kiti Oblak na Ter Stegen kabisa azo bari guhangana gukomeye. Kikakora kuri Sergio Ramos yamaze kugira imvune. Kimenyesha makuru magakiza kibishimangira kiti akababaro kabisa kuri Real Madrid. Sergio Ramos yagize imvune akaba azomara hanze imisi 10 ashobora gusibura urukino kwa Real Madrid ku munsi w'ejo na Villarreal gwa Inter domira kwa gatatu muri Champions League. Hamere nuko bazocibakira na Alves ku munsi wa gatatu w'indwiza akaba kabisa ari kibazo kuri Real Madrid na Sergio Ramos muri rusangi. Gihugu ca Espagne kimesha makuru nyine mu Deportivo cyo cagarose rero kuri inkuru ya Trincao umusore wa FC Barcelona hamwe n'umu legende kabisa wa kera wa Atletico Madrid n'umugusorokera gihugu nyine wa Portugal. Yavuze ati Trincao n'umusore mwiza n'umuntu afise ari capable kabisa gutwara Ballon d'Or muri kazoza. Niko yavuze kabisa avuga ati gasore ndabizi yuko ibizoba vyose muri future Trincao azotwara Ballon d'Or. Ati n'umuntu afise ubushobozi bwo gukina neza, n'umukinyi mwiza muri kazoza ndamubona mu bantu bazotwara Ballon d'Or. Kimenyesha makuru Tutto Sport mu gihugu c'Ubutaliyano kiti Captain Ronaldo ati kizigenza Ronaldo kikokorere kuri Cristiano Ronaldo azokwambura brassard kabisa muri kino Juventus zokina no mugwa Cagliari ku munsi wejo akazo ari kizigenza w'umugwi. Nyuma yaho rero Bonucci na Chiellini bose bagira imvune. Cristiano Ronaldo akaba azocambura brassard kabisa mu rukino. Mukamyo ko kuva atari gukina umupira w'amaguru yambaye brassard mu mugwi runaka tuvanye mu gusorokera gihugu acaligere tsindwe rukino na rumwe. Kimenyesha makuru Corriere dello Sport mu gihugu c'Ubutaliyano nyene kivuga kiti birakaze hagati ya Gattuso kabisa na Ibrahimovic kika ku rukino AC Milan zokina n'umugurero wa Napoli ku munsi wa Mungu kivuga kiti birakaze kabisa hagati ya Ibrahimovic na Gattuso. Nande makuru yakaba ngo Erling Haaland mpeti wa Dortmund watamugamba afise wo kuva mu uwo mugwi ati kinashaka no gutwarana ibikombe n'uwo mugwi nkuko papa wiwe rero Alpha Erling Haaland yabitangaje. Akaba ari nawe yarigeze no kuba umukinyi mu gwa Manchester City kina hagati. Myandi makuru ngo Sami Khedira umukinyi hagati wa Juventus ngo ashobora kuja mu gwa Manchester United canke Everton nkuko ikimenyesha makuru The Sun kivuga. Mugehere guys umilliardaire kabisa Orji Kalu umunya Nigeria ngo ari tayari kugura Arsenal
Afrika kabisa, umumiliyarderi kabisa afite amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari ategura kugura 35% by'imigwi wa Arsenal. Ati ntumbera afise ni ukuba umuha akongera kagarukana ibikombe mw'uwo mugwi ukaja mu guhatanira ibikombe vya Premier League, Champions League n'ibindi bikombe bikomeye ku mugabane wa Buraya kabisa. Umunya Nigeria na muwo mugwi none kabisa bawuha umunyafrika awuteze imbere kabisa. Mugere mu yandi makikemenyesha makuru Nonatminit kivuga yuko imigwi yose yo mu Bwongereza uko ari 6 ya mbere ikomeye Big 6 ariyo Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal na Tottenham yose ngiri mirerekana ko yifuza Sergio Ramos azorangiza contract yiwe mu mwaka uza muri Real Madrid. Mugihe mu yandi makuru ngo Everton yifuza gusinyisha kawinga ka Manchester United kitwa Daniel James. Mugihe mu yandi makuru kimenyesha makuru mu Deportivo kivuga yuko Real Madrid na Inter de Milan zinjiye mu rugamba rwo gusinyisha Jorginho Wijnaldum, umukinnyi hagati wa Liverpool yaramaze iminsi avuga kuri FC Barcelona. Mu yandi makuru kandi ngo Virgil van Dijk inkuru nziza ku bafana ba Liverpool ngo ashobora kugaruka imbere y'uko isizo irangira nyuma yo kugira imvune, akaba yatangiye gukora twantine dutarumwe naho byari byavuze ko ashobora kumara sezo yose atagarutse, atashobora kugaruka kabisa. Mu yandi makuru ikintu cyambere Manchester City kihangayikishije ubu ikibazo cyonyine ifise ni Leo Messi. Nkuko tubibabwiye kabisa, nyuma yaho Pep Guardiola mahaye indi kontra, Leo Messi niyo priority ya mbere, noco kibazo cyambere Manchester City ishaka gukemura. Tubananjire ngaho muri FC Barcelona kabisa. Griezmann kabisa aheje guhura na Sagitabaho muribuka mujomba wiwe canke nyokorume wiwe amajamero yo gutangaza avuga ati impamvu mwishwa wanje arimwo araba flop muri FC Barcelona ati ni kubera Leo Messi yagiye muri FC Barcelona. Leo Messi atamushaka. Leo Messi ni watige kujya mugwi no control ibintu vyose atagushaka rero kibikibazo. Akaba rero umugabo ari vyo yatangaje avuga ati Griezmann n'umukinyi mwiza tere kuyarinza hura na Leo Messi namwiyumvemo ati nta kintu ndimo ndabona amazovu muri FC Barcelona. Ayo majambo akaba yababaje Leo Messi ku munsi w'ejo avuye muri Argentina baramubaje ku kibuga c'indege ati wowe uvuga kuvuga iki kuri ayo majambo unyukomo wa Griezmann yatangaje. Messi aravuga ati ndarambiwe kwitwa cyangwa kwitirirwa ibibazo vyose n'ingorane zose FC Barcelona. Ati sicewe ndi kibazo mw'uwo mugwi, ibibazo byose vy'uwo mugwi sije ndabiteza. Leo Messi ndamushigikiye mu vy'ukuri, ndamushigikiye uwo Griezmann nemese nta kibazo na kimwe gihari. Griezmann nemara ba flop nk'abandi bakinyi bose, ni kariyeri ashobora ni ubuzima nyine ategerezwa gucamo nk'umukinyi w'umuprofessionnel ni bashobora guhura navyo. Simbona hano hari kibazo. Akaba ari uyu munsi ku munsi w'ejo Griezmann asuye muri entraînement mu gisigara ca FC Barcelona. Abafana bamutegereye mu nzira mwibarabara baramubwira ati we bro ni wubahe Leo Messi. Bamukikije ku modoka bamubwira ati ubaha Leo Messi ni mungana numurejande ngaha naho muhuriye ubaha Leo Messi kabisa. Ubona kabisa kari sene mbi cyane kabisa bayi kuri Antoine Griezmann abitewe mu vy'ukuri nyabone ho mu miryango. Je navuga ko rimwe na rimwe bivanga mu bintu baba badasobanukiwe neza canke batazi. Tugere guys mu makuru ya hani wacu kabisa. Fiston Abdulrazak bana respect kabisa aje gukorana wakanu keza na gikorwa ciza cyane mu gufashira mu uririmbyi w'umurundi Karim Babe sanzwe ragwaye ingwara y'amafyigo akeneye miliyoni 300 z'amarundi zo kuja kwifuza hanze. Akaba ari Fiston Abdulrazak nk'ama professionnel kabisa dufise ngaha mu Burundi no mu bantu beza mu vyiko yaje kuvirekana ko umuntu mwiza ngaha mu Burundi. Akaba yaje gutanga intererano yiwe kabisa mu miliyoni w'amarundi. Akaba ari intererano yiwe yatanze ariko mbere n'umufashe we n'umuryango we muri rusange kabisa. Take my respect bro. Gikorwa ciza mu vy'ukuri n'abandi bantu bonse cyangwa n'abandi ba professionnel b'abakinyi cyangwa n'undi muntu wese tenze kuba n'umukinyi uri muri twumviriza ubona ko hari igikorwa wokora mu vy'ukuri wo gikora neza wigendere ineza uzoyisanga imbere mu vy'ukuri. Fiston Abdulrazak kabisa salute kabisa kwiyo geste nziza wakoze. Respect n'abandi bose babibonereho
haba no mu buzima busanzwe mu vy'ukuri nturinda kwitwa n'umukinyi mu buzima busanzwe bose wabikora nugufasha mu vy'ukuri ineza ukayisanga imbere. Akaba ari guys imbere yuko turangiza amazina babwire programme zejo muri Espagne mu Bwongereza hamwe no ngaha iwacu mu Burundi. Akaba ari mu gihugu ca Espagne nkino woraba aho rukino zobisha isaha 11 n'inota 15 zoza Villarreal na Real Madrid uburatereza kururaba nuzoba Samana nuzoza Sevilla na Celta Vigo hamwe nuzoba Saine zijo zoza Atletico Madrid na Barcelona kabisa. Abantu bararindiranye gishika rero kwa zutekanijwe rero ku munsi weje mu gihugu c'Ubwongereza urukino woraba n'urukino zoba saa 8:30 ruzoza Newcastle na Chelsea saa 11 ruzoza Aston Villa na Brighton saa 8:30 Tottenham na Manchester City saa 4 z'ijoro Manchester United na West Bromwich Albion. Abarengahe wacu nkino woraba ku munsi wejo saa 7:30 Vitaro na Bumamuru. Urundi rukino rwabaye ruza kuba uyu munsi saa 9:30 hagati ya Rukinzo na Royal. Ubundi bino bavuga ntiruraba ku munsi wejo rero saa 7:30 Vitaro na Bumamuru kuri Stade Intwari, Muzinga na Musonga kuri Stade Intwari saa 9:30, mugihe kuri Stade CTN Bujumbura nyene Dynamic zo kwakira mu gwa Olympique Star. Izindi nkino zikaba zitegekanijwe ku munsi wa Mungu Aigle Noir zo kwakira Reserve Makamba, Ntesare ikinana Buja City Bujumbura, Derby Bujumbura, Flambeau du Centre na Kayanza kuri Stade Ngoma, Mugemeza Jengo zo rimira akira Titwa Academy Ingozi kuri Stade Urukundo. Reka rega guys turangize kabisa kuri iyi story. Uyu muze aho ramubona uhagaze imbere y'imodoka uyu akaba yari umushoferi wa Real Madrid mu myaka 12 heruka. Umukapo kabisa ubona akaba amaze kuja kuri finali za Champions League plito kuri demi finali amaze gushika kuri kimwe cya kabiri cya Champions League kutumigwa Arsenal na Chelsea ziteranye. Uramubona blaza amaze gushika kuri demi finali za Champions League kutumigwa Arsenal na Chelsea ziteranye. Akaba kandi amaze gushika kuri izo demi finali za Champions League kutumigwa FC Barcelona mu mateka. Kazi mugire ibihe vyiza mane bawo mugisha.